riri gubusa jamais nanje urabona ko ntasa nayo nsa neza quand même et des fois regarde tout voyage nkaja ni burayi et c'est le même gars qui paie tout ça. Ma vie a changé igihe ndamuhomartse umuntu ariko aragukunda gurukundo utari kuramubona ingene bibabaje. Le gars yaranguye n'imodoka je modoka ya mbere natunze no mugabo yayinguriye gicho singiziga problème igihe telefone yanje yarameze ndabwira ati urazi kije na telefone yamenetse nkunda kandi ntunga. It's the time to buy a new one. And yes, I have a 17. Le gars c'est Jésus. Duma natahuye ko nariko ndondera urukundo ahantu hatariho, nariko ndondera ama solution ahatariho. C'est là où ubuzima bwanje bwabaye stable, surtout bihere kuri je mu mutima indani. Sindababwiye ngo singira ibibazo, sindababwiye ngo singana batsa nkagatimana mana. What did I do? Kugira ngo mpuwe n'abapozompo gusa. Mbese yakora ko jewe ku mutipe wose dushobora kumenya ko ari umugabo ko ashobora gutekinga care ku musheri we cyangwa ku mukunzi cyangwa ku mugore wiwe kuri je n'umupozompo. Parce que aho kuba umugabo ngo aruhure umugore aba umutwaro ku mugore wiwe. Gushika igihe ntahuye ko there were one man who was loving me since then. Story time, y'all. Let me tell you about my man. Muze ndababwire inkuru y'urukundo rwanje ndikunda bamwo muri mesi. Okay? Life is hard, okay, for everybody. But when it comes to a single mother, c'est pire. Alors, des fois, kuba single mother kugira ngo wumve ko wumva umengo uri kumwe n'umutipe cyangwa uri kumwe n'umugabo, uraza koroherwa parce que après ntuza kuba uri kuragwana intambara uri wenyine uri kumwe n'umuntu agufasha kuyigwanya. Ako je vous jure ni ngaka bigenda ko warubyiteze. Abo kenshi usanga n'uwo muntu nawe nyine aje mu kugira nawe nyine umurire mu bandi mbese uhananye uruha nko warusanga urushukurira abana bawe. Et des fois igihenda ama video kuri YouTube canke kuri ku maso canke kuri Instagram kubona ama couple atesa ubona ko n'abatipe bari aho abagabo ba vrai batakinga care for their wives ubudetaye bwose kubana ku mafamiye yabo mbese babagabo bibiri yivuga. Hari genye n'ubabona ku maso canke ukabona mu buzima busanzwe. Et des fois je hari gena na batsa nkagatimana mana. What did I do? Kugira ngo mpuwe n'abapozompo gusa. Mbese yakora ko jewe ku mutipe wose dushobora kumenya ko ari umugabo ko ashobora gutekinga care ku musheri we cyangwa ku mukunzi cyangwa ku mugore wiwe kuri je n'umupozompo. Parce que aho kuba umugabo ngo aruhure umugore aba umutwaro ku mugore wiwe. Gushika igihe ntahuye ko there were one man who was loving me since then unconditionally, who was taking care of my bills. Uwo mugabo yankunze mama we. You know, je maze imyaka 6 hafi nipangiye. Et vous savez c'est pas facile kurera abana deje. Shamwe rero no kuriha inzu. Kandi je ndiha inzu indwe ku kwezi. 7 maisons. Et oui, je paie 7 maisons par mois. Harimo zibiri zo kubamwo iyo ijewe mbamwo hamwe n'iyindi ndiha ashaka kubabwira ngaha anye hamwe na 5 zo gukoreramo za business. Et des fois it's not easy. It's not deja amazo yonyene ni menshi ubwayo ni menshi. Sharamwe rero kurera abana ndeze je nyene kumenya ama minervale yabo nyene bambara kuntu bafungura. C'est vraiment pas facile. Mais muri wa mwanya no kuwo kumva umengo urashavuye Imana. C'est là où j'ai compris qu'il y avait un homme qui m'a aimé, qui m'a soutenu. Iyo myaka yose maze ndi muri ivyo bintu je nyene. Qui a payé tous mes loyers. Kuva ico gihe, je sindigira nshukana na nyene nzi kwere gukora amafaranga y'inzu. Nta musimwe mwana jara mirukana ku ishuri, nta musimwe nda abana banje bari gubusa, jamais. Nanje urabona ko ntasa nayo nsa neza quand même. Et des fois, regarde tout voyage nkaja ni burayi. Et c'est le même gars qui paie tout ça.
ma vie a changé igihe ndamuhomartse umuntu ariko aragukunda gurukundo utari kuramubona ingene bibabaje loga yaranguye n'imodoka je modoka ya mbere natunze no mugabo yayinguriye gicho singize problème ya telefone yanje yarameze ndabwira ati urazi kije na telefone yamenetse nkunda kandi ntunga it's the time to buy a new one and yes I have a 17 loga c'est Jésus duma maintenant natahuye ko nariko ndondera urukundo ahantu hatariho nariko ndondera ama solution ahatariho c'est là où ubuzima bwanje bwabaye stable surtout bihere kuri je mu mutima indani sindababwiye ngo singira ibibazo sindababwiye ngo singira ubwoba bw'ubuzima we of course birashikira kenshi mugabo la au moins ndafise akajwi kanyangurira kakambwira ati Hosy, you know who to call. He will always be there for you. Sorry. Always. Hanarimwe namuhamagaye namutelefone ngo anyikawushe jamais de la vie. And ikintu cyonyine ça parce que la relation c'est à deux. Nyene nikora ko nyene we yankunza unconditionally mugabo je ubuzanganje bwaryoshe cyane gose mu gihe nanje namuhaye urukundo ko kumukunda. Et c'est tout ce qu'il me demande en fait. No kumukunda vyonyene nkamwizera apart yo kumwizera ndamwizesha no mu bikorwa aussi. Kora ko birivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa ko wakubaye imfa gusa. Alors uwo mugabo yoshobora kubakora nk'ibyo nanjye ariko arankorera subi juste yo kumuha ubuzima bwawe subi juste yo kumwizera subi juste yo kumenya ko he is the only one who can love you properly. He is the only one who can save you mu ma situation yose y'ubuzima. He is the only one who can ashaka kukonsola mu gihe wumva vyanse kubera ko yavuze ngo tumwikoreze amaganya yacu kuko ingata yiwe irawuhahutse. So I just came here to tell you to love this man. He's amazing. Uyu mugabo ni mwiza. Nimba ngize iyi video no kura kushaka kuryoherwa je nyene. My life has changed since I accepted him as my Lord and Savior. So karibu mu buzima bwiza buryoshe burimo Yesu. If you want to shine from inside and outside, c'est ça en fait, c'est ça la solution. You need Jesus.